Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'amazaburi, tugeze ku izaburi y'119, turayera ku karongo ka 33 tugeze ku ka 40. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo harahiriwe ugendera itegeko ry'Umukama. Nyigisha Mukama inzira y'imigenzo yawe, nzoheze ndayigumye gushika ku iherezo. Ntumenegere kugira ngo nzigame itegeko ryawe, kandi ndarirangure n'umutima wanje wose. Nyobora mu nzira y'amategeko yawe, kuko muri yo ndahakura akanyamuneza. Hengekera umutima wanje ku mabwirizwa yawe, ariko ntuhengekere ku maronko. Hindukiza amaso yanje ntabone ibitari byo, numbesheho mu nzira yawe. Rangura ijambo wabwiye umusavyi wawe ryerekeye abakubaha. Nkurako ibimaramare bintera ubwoba, kuko ingingo zawe ari nziza. Raba narashashaye murumbira amateka yawe, numbesheho mu butungane bwawe. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, mu gitabo c'amazaburi turi ku izaburi y'119 niho tugeze. Iyi zaburi ni nini cyane, ariko tuza turasoma bike bike kugira ngo tubizirikane, bituje ku mutima, tumenye icyo dukwiye kubaha n'ingene dukwiye gusenga. Ubwo rero ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo harahiriwe ugendera itegeko ry'Umukama. Aleluya, amen. Bana b'Imana, ngo harahiriwe ugendera itegeko ry'Umukama, kandi uko niko kuri. Akarongo ka 33 karavuga ngo nyigisha Mukama inzira y'imigenzo yawe, nzoheze ndayigumye gushika ku iherezo. Uyu arasaba Imana ngo imwigishe inzira zayo, ngo azogumye inzira z'Umukama ngo gushika ku iherezo. Wewe usaba ngo iki? Twara dukunda kubona amazaburi ya bene Asafu, ya Dawudi, ya Salomo, ariko ino ntibatwereka uwoba yarayiteguye, ariko uwo ari we wese ni ijambo ry'Imana rikora ku mitima yacu. Nyigisha Mukama inzira zawe. Arasaba Imana kugira agendere mu nzira z'Imana, ntakebaguzwe. Hari n'ibindi byinshi tubandanya kumva. Ku 34 hakavuga ngo ntumpenegere kugira ngo nzigame itegeko ryawe, kandi ndarirangure n'umutima wanje wose. Arasaba ngo Imana nimuhe gutegera itegeko ry'Imana, amategeko y'Imana. Imana imuhe kuyategera, ngo kugira ashobore kuyarangura. Bana b'Imana, muri Bibiliya harimo amategeko y'Imana, amabwirizwa y'Imana, amabwirizwa 10. Mbega ayo mabwirizwa 10 wewe uyarangura gute? Ntavuze wewe jeho ndayarangura gute, ariko urasenga Imana, ugasaba Imana, Mana mpa kurangura amategeko yawe, mpa kugendera amategeko yawe, ndeke kugendera mu by'isi, ndeke kugendera mu manyanga, ndeke kubesha. Imana iduhe gutahura cyane. Kandi iyo umuntu abisabye Imana,
Imana iraza, Imana ikagendana nawe, Imana ikakwereka inzira nziza ukwiye gucamo. 35 hakavuga ngo nyobora mu nzira y'amategeko yawe kuko muri yo ndahakura akanyamuneza. Nyobora mu nzira y'amategeko, ngo kuko muri ayo mategeko y'Imana umuntu yemera Imana by'ukuri, umuntu agendera amategeko y'Imana, wowe wisabiye ko Imana iguha kugendera mu nzira zayo by'ukuri, ubigenderamo. Ngaha mu isi icyo umuntu ashaka kugenderamo, icyo umuntu ashaka kubacyo, icyo umuntu ashaka gukora, ubisaba Imana. Iyo utabisabye Imana urabihitamo, ukavuga uti ngiye kwibera umusumatu, ubu musuma, ngiye kuba umumaraya, ubu umumaraya, ngiye kuba uwo kwikinira amafilime ya pornography, ubijamo. Ubu rero hari n'ibindi byadutse, AI. Bana b'Imana, nkiri no ngaha abantu bazonyumva bazogerageze kuza barabwirana, babwira bagenzi babo. Mu Burundi hariyo umuntu yitwa Fabrice ari kubaka amazu, agomba no kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Icyo ndamuzi ko ibyo ibintu byo kubaka amazu nibyo nzi ko arimo cyane. Igituma ndabivuze bana b'Imana, muze murabwirana. Abasuma, abantu benshi bari kurira, abantu benshi bari kubiba, bamwiyitirira. Rero muze murabwirana nabo muri Australia, muze murabwirana, kubera uba abantu bazi ko tunazinanye basigaye baza bombwira ati ibi nibi ukuntu ukuntu. Kandi iyo umuntu akibimbwira namubwira ati uko biri kose barakwivye. Rero bana b'Imana, ni wabona uwo umuntu ariko arakubwira ngo ndi Fabrice ndagomba nkubwire uze niko mu nzahabu, na muzoze mubanza mu byitondere bana b'Imana. Abantu benshi bari kurira, benshi bari kubiba, bisigaye byarenze n'amazi, kubera bajya abantu biba binjira muri telefone y'umuntu bakarabamwo inamba z'abantu akunda kubavugana nabo canke bavugana, bakaba arizo bitwaza. Ibyo nanje rero bagiye babikora. Hari umwe mu baririmbyi turirimbana binjiye muri telefone yiwe bakwega inamba avuga igiswahili, nabo bagerageza kuza bandika igiswahili. Umwe wewe yagize Imana kubera atarazi igiswahili, arababwira ngo nimumbwirire Zipora tuvugane, abari azaransigurira mu giswahili. Rero yagize Imana kuko atarazi igiswahili, byasabye ko abanza kumbarira. Ati mbega uwo mumama uyunu yari karambwira ngo nzana amahera dukorana ibintu, reka ntibibaho, sibyo bari kwiba. Mbajije uwo mumama ati wowe ibintu ushaka gukorana na naka nibiki? Ibintu nk'ibyo. Nubwo ngiye muri birebire, ariko muze murabwirana, kuko nyuma nanje bagishatse kunyiba. Ni benshi bama bashatse kunyiba, bagasanga rero je naramaze guhinyura iby'isi, simpfa kwirukana byo cyane. Rero muze murabwirana, bari muri Amerika, bari muri Australia, mu bihugu hose mubibwirane, imbere yuko abo Fabrice bakorana baramurondera, bakaba bomenya neza ko ari we. Ariko mwebwe nimwaza mubona babarondera bamwiyitirira, mugende buke si mwebwe mugomba kumurondera, kubera wewe hajya ku masoso media yamatanga inamba, kandi mugani wiwe umengani n'imiti babashirako. Yama yavuze ati abari kunyiyitirira ni benshi, ntihagira abantu muza murahamahera canke ngo mwumve ko ibyo bariko barababwira ari ukuri. Imana iduhe gutahura cyane. Twariko turasigura rero
twaba abantu icyo umuntu wese yumva ahitamo. Iki gihe hari ubugome bwinshi, ibaze nk'umuntu akubesha mfise inzahabu ndiko ndubaka ndiko ndagira ibizana amafaranga dukorane, umuntu agafata ibihumbi 10 by'amadolari akaremeka abantu, kumbe n'abasikama bana b'Imana si abarundi gusa bari kwibwa. Ubushize hari n'umuzungu twamye yari karatuganirira ingene abasikama bamwibye, atanga bibi umuntu yigize umukobwa. Rero bana b'Imana tuze turagenda buke buke, isi itujana ahantu habi. Iyo umuntu ahisemwo kuba umusuma, aba umusuma pe mubi cyane. Umuntu muri iyi minsi hari umugabo kama wo muri Amerika yafashwe mu bintu byo gucuruza abana b'abakobwa mu bintu by'ubusambanyi, kandi umuntu w'umutaji yahejeje kubera ngira ari ibyo bintu byamukijije. Ariko bana b'Imana umuntu akibagira ko ari ibi bintu by'amanyanga bikugira umumiliyoneri, mugaba amaherezo wapfa ugapfa ugenda ikuzimu, utazobaho mu isi imyaka yose. Nimuze tuze turagendera mu nzira z'Imana, mu nzira Imana idushakamwo, kugira ngo twebwe tuze twibanire n'Imana, turutere umugongo iby'isi bihera, tubigendemo neza, tureke kubigenda mu kutariko. 36 bavuga ngo hengekera umutima wanje ku mabwirizwa yawe, ariko ntubuhengekere ku maronko. Bana b'Imana avuga ati hengekera umutima wanje ku bintu byiza, ku bintu Mana biguhimbara, ariko umutima wanje ntuwuhengekere mu maronko. Bana b'Imana, amaronko ukumva ko guhemukira umuntu ari byo bigiye kukujana mu ijuru, ari byo bikunezera mu isi. Umutima wawe uwuhengekeye kukwiba ukoresheje izina rya wizeye Imana. Ndi wizeye Imana, zana amafaranga ibihumbi 50 dukorane mu nzahabu. Eheraba byanavuze AI barashobora gufata umuntu nk'uku bakaba bonshira kwa yandi majambo ukabona ko ndi jewe, kandi ari AI iriko irabikora. Bana b'Imana isi igeze aharindimuka, aho bamwe babona ko bari mu iterambere ryiza, abandi bari bibasayidira kukwiba. Nabonanye n'umuntu ambwira ngo urumva ngo amahera ngo jewe ngo narayaye Fabrice, ngo twaravuganye kuri video call, ngo twaravuganye ngo nivyo karahira aranyereka. Ndamubwira kandi si umwe si babiri, barakwibye, ntabwo ari byo, ni AI bakoresheje. Uko biri kose izi namba uri kurama ntawe njenda zizi, uwo muntu ntaza akoresha. N'abandi bibwa mu buryo bwinshi. Bushize ndi mu Burundi, nigeze kuba ndi kumwe n'umwe muri bene mama, ngiye kubona mbona inamba zimuhamagaye baca bamubwira ngo urumva ngo turabo kuri limitere, ngo twagira ngo tubafashe ngo kugira ngo muze murinjira muku ngo mugenzi uku ngo gira ngo ibi nibi. Hanyuma atangura kwiyumvira kubikora, aragerageza ngo abikore, genda bukebuke. Naba kuri limite arabanza arababaza ibibazo bimwe, ndavuga ati nibisuma abona nibisuma sibyo. Nawe abaha ibibazo aca ababwira toya sindabakeneye, wari twicaranye ubwo nyene naje kubikumumura ntabitayeho. Ubwo nyene baca batelefona uwundi mwe muri bene wacu,
hanyuma carababwira uwo mwene wacu acababwira ngo genda muragakizwa ngo muragahura na Yezu mukire mureke kugira ubusuma wowe uri umusuma naguhinyuye. Hewe urazi ibitutsi yaciye atuka mwene mama yaciye amutuka naramubwira ati ndakwipfurije gukizwa uve muri ibyo bintu by'amanyanga. Murumva rero bana b'Imana n'abandi benshi kandi usibye n'ibyo na bamwe muri bene wacu baribwe mu benshi mubonzi kubera abantu b'amanyanga bahisemo kuzibukira inzira y'Imana bahitamo inzira y'ubusuma, inzira y'ubujyajya, inzira y'ububeshi. Rero twubaha Imana, dukunda Imana, tureke kuhahamira amaronko dupfa mu mwanya umuntu akazimangana abisize. Kandi bene ibyo bintu upfuye mu buryo nk'ubwo onyi warabyegeranije ufise amazu, ufise ama etage, amamodoka, naho wowe ufise indege ugapfa ari ibyo wibye wahemutse, abana bawe ntacyo bibamarira, barabyonona bakazosiduka n'abahirimbiri. Rero dukwiye kujya bike tukaryama kare, tugakora ibivuye mu mitwe yacu, mu maboko yacu, mu bikorwa byacu. Imana iduhe gutahura cyane. Ngo rero yavuga ngo hengekera umutima wanje ku mabwirizwa yawe ariko ntuhengekere ku maronko. Twirinde amaronko y'ubujyajya. 3 yavuga ngo hindukiza amaso yanje ntabone ibitari byo numbesheho mu nzira yawe. Ngo hindukiza amaso yanje ntabone ibitari byo. Bana b'Imana twama dusaba Imana ngo ihindukize amaso yacu ntitubone ibitari byo. Amaso yacu tunezerwa no kuyarabisha pornography, kuyarabisha ibintu by'isi bimwe by'imiziki bipfuye by'abatamba bambaye ubusa byabo. Mana ibintu tubirabisha ibintu bibi. Amaso yacu tukanezerwa no kubona bagenzi bacu bambaye ubusa bagowe. Amaso yacu tukaryoherwa no kubona abandi bagowe baraye ubusa batarosaga huzu ko kwambara. Ariko nitwitwararike kuvuga ngo ese cyoma nkabona amaso yanje ariko araraba umwana nigishije yamaze amashuri, yabaye mwarimu, yabaye dogiteri. Mbega mu buzima bwawe hari urakorera ikiza mumubone yize yahejeje yatoye diplome ariko arakora akazi runaka. Amaso yawe yoba amaze kukwereka umuntu waguriye ikinga yateye imbere, waguriye moto yateye imbere, waguriye itongo yararimye bikemera. Ibyo byose Imana ishaka tubikore. Tugurira amatongo abagowe, twambika abagwaye, twambika abagowe, tugwaza abagwaye, tubarabe kwa muganga canke munzi aho bari, tubavomere, tubagirire neza. Amaso yacu abone ibyiza umukama ashaka ko tubona. Amaso yacu ntaba yo kuraba ibibi, aba yo kuraba ibyiza. Amaso yawe uhereye mu gitondo uri kuri televiziyo uri kuraraba amamuvi, nanje nama ndayaraba, ariko uraba amamuvi, uraba muntu w'Imana, kandi urabe n'umwanya wo kuraba amamuvi canke news, ibyo mwisi, amakuru yo mwisi. Niwisange wabuze umwanya wo gusoma Bibiliya, niwisange wabuze umwanya w'umukatolika kuvuga ishapure. Urazi kuba uri umukatolika wambaye ishapure kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere utigeze uvuga ishapure imwe cyane, basi uvuge rozari. Rozari yo iragoye, nanje nta nopfa kuvuga rimwe na rimwe. Mugabo ku munsi bikunaniye kuvuga ibyibukiro binezereza ku wa mbere, ku wa kabiri basi bikunaniye kuvuga ishapure y'amagogo indwi ya Bikira Mariya. Uri umukristo naki kandi wambaye ishapure
kandi mu modoka yawe hagendera mu ishapure. Abantu benshi turafise abakatolika bo mu bihugu biteye imbere, amashapure agendera mu modoka, mugabo umuntu atazi kuyivuga. Uri umukristo kweli? Rero ukwiye kwambara ishapure. Abanyafrika ntabwo tumaramazwa no kwambara amashapure, mugabo hariho n'abandi b'abasirimu bazitwarira mu mabegi. Buriya ishapure yakozwe kugira tuzambare mu izosi, kandi aho ugeze uyivuge, uyikuru uyivuge. Rero dusenge, amaso yacu tuyereke ibintu byiza. Dusenge, twubahe Imana, duce mu nzira Imana iriko iradushakamo. Tureke kugendana n'ibintu bipfuye bitagira ataho biriko biratujana ku Mana. Ibidukura ku Mana twitandukanye navyo. Tureke kwishinga amateleviziyo, tureke kwishinga amagema. Abana bacu bari mu magema, iyo genda batsa amakompiyuta barababara ukabona bashavuye, twaza no gusenga ukabona bari kwimyoza. Ariko nk'umubyeyi urabibaka ati shira hasi isaha yo gusenga yageze, cyangwa ukavuga ati nabyo ndabanye uyu munsi mwirikuko. Tukaraba nyene ingene tugomba kwifata n'ingene tugomba kwerekeza abana inzira ija kumukama. Twihuse 3:8 haravuga ngo rangura ijambo wabwiye umusavyi wawe ryerekeye abakubaha. Rangura ijambo wabwiye umusavyi wawe ryerekeye abakubaha. Abubaha Imana, Imana nayo irabahezagira, ikarangura ibyo yabasezeraniye, ibyo Imana yadusezeraniye. 3:9 haravuga ngo nkurako ibimaramare bintera ubwoba kuko ingingo zawe ari nziza. Ngo nkurako ibimaramare bintera ubwoba. Hari iyo umuntu agira ibintu by'ibimaramare, iyo uri umukristo by'ukuri cyangwa umurokore by'ukuri, abantu bisi baragutwenga, abagenzi baragutwenga. Imana idutabare cyane. Baragutwenga bakakubwira ko umaramara, bakakubwira ati ibyo bintu wihaye, ibyo bintu ujya nawe yigira umukristo, ujya yarigize umurokore, ujya ntashaka kwisiga ibi n'ibi, ujya aragwanya ibi n'ibi n'ibi. Ariko iyo uri umuntu asenga Imana, uri umukristo cyangwa umurokore by'ukuri